Iryavuzwe riratashe Hussein Rajabu yaba yamaze kugera mu gihugu aho aje gukorera mu ngata Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba yafashijwe n'ibihangange bikomeye cyane harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo, aho amakuru adushikira yemeza ko ubu Hussein Rajabu ari mu rugo rwa Reveriye Ndikuriyo ndetse akaba acungerewe umutekano n'ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko uyu Hussein Rajabu yaba aje gutwara igihugu, aho CNDD iteganya ko ariwe igomba gushira imbere mu matora yimirije 2027 ibishobora gutuma abarundi bizera CNDD FDD kubera ko bazi ko Hussein ari umugabo w'ijunja n'ijambo, akaba ari umugabo udatamikwa ijambo ndetse akaba ari umugabo uvuga ikintu akagishisa. Hussein Rajabu aracariho, ari hehe? Reka twishure ico kibazo twifashishije amatohoza twakoze, tubereke ingene ibintu byifashe ndetse tubereke urugamba rukomeye cyane ruriko rurakorwa na bamwe mu bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD FDD byifuza ko Hussein Rajabu ariwe wakongera kuza kubaka umugambwe CNDD FDD ndetse n'igihugu muri rusange, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko ubukene abarundi barimwo uno munsi byose byateguwe n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru. Iki ni ikibazo tumaze kwakira kenshi kurusha ibindi kuva dutanguye gutanga amakuru y'ibanga y'ibyakozwe n'iki gihangange muri politike y'u Burundi. Igituma hari benshi bifuza kumenya aho Hussein Rajabu ari nuko hari amakuru amaze igihe kitari gito avuga ko yitabye Imana. Nyuma y'ayo makuru akaba atasubiriye kuboneka nk'uko yahora irya nino mu binyamakuru bitandukanye avuga amajambo atandukanye. Twarafashe akanya ko gutohoza irya nino no tugira turonke umuco w'ukuri kubijanye naho Hussein Rajabu ari nico ariko arakora, tukaba twashimye kubasangiza ibyavuye muri ayo matohoza kugira ngo mumenye ko Hussein Rajabu ari mu gihugu kandi ko ariwe waba ugiye gushayura Uburundi by'ukuri. Icambere twamenye nuko Hussein Rajabu ari muzima. Inkuru zavuga ko yapfuye twabwiwe ko ubwiwe ariwe yazisohoye bivanye n'ibikorwa byari byemirije kuba mu Burundi. Amasoko yacu yaduhaye amakuru avuga ko umukenyuro wo kwiragiza ibihuha ibigufa ko yapfuye yigeze kuwukoresha mu bihe by'urugamba. Ico gihe we na Nkurunziza Petero bariko barahigwa bukware kugira ngo bishwe. Icyo gihe harasohowe inzandiko zitwa ko ari izibanga zisohorwa n'ibitwa ko baserukiye uburongozi bw'umuhari CNDD FDD babikira imiryango yabuze. Bivugwa ko hari abantu bari bazwi ko baronse inkuru batayigumizamwo, nibo bafashije kugira ico gigufa gishikire umwansi kuko yari afise bambaga amatwi irya nino mu bibanza byahuriramwo abantu benshi. Byarafashije kugabanya umurindi w'uruhigi umwansi yariko. Umwe mu baduhaye amakuru yahoze ari mu bacungera Hussein Rajabu akiri mukuru w'umugambwe, akaba yarabandanije kumucungera ubuzima igihe yasohoka igihugu. Yatubwiye ko yabaye nk'ukubiswe n'inkuba abonye inkuru zivuga urupfu rwa Hussein Rajabu inyuma yo gufatirwa ikigoma kwa Inarume, afatwa avuye mu masengesho ari kumwe n'uwamucungerera ubuzima, ariko uno we araronka aho aca arayanyaga. Iri soko ryacu ryatubwiye ko yamenye ko ari ububeshi yumvise avuzwemo ko yari kumwe na Rajabu mu gihe we yari amaze iminsi ari ahandi hantu Romeo yari yamutumye. Avuga ko yaciye atangura guhumuriza abo bari basangiye urugamba mu mahari Forebo, ababwira ko ari ibigufa bizanana mu iperereza. Yahavuye aronka ubutumwa buvuye kwa Rajabu bumubuza gusubira kuvugana n'umuntu n'umwe, asabwa kuzimya telefoni yiwe kugira ayo makuru agire ingufu. Aha niho yamenye ko Rajabu ubwiwe ariwe yari ayateguye ayo makuru, ayaha abo mu iperereza barayakwiragiza kugira ngo Nkurunziza yishime. Irindi soko ryaduhaye amakuru nuwabaye umushoferi wiwe, aho nawe yaguye mu gahundwe yumvise inkuru zivuga ko
umuduga warerura Rajabu warasiwe mu gisagara ca Dar es Salaam, umushoferi arahasiga ubuzima, Rajabu nawe arakomereka ku kuboko. Telefoni yiwe yarimwo amabanga irafatwa. Umushoferi yatubwiye ko Rajabu atari umuntu wopfa gutora aho ariho hose. Yatubwiye yuko we na Rajabu bataba hamwe. Iyo Rajabu amukeneye yamuhamagara ku telefoni akamubwira aho ahagarara. Yavuze ko hari igihe yamubwira ahagarare ku gituro c'amabisi mu isoko canke ahandi hantu hahurira abantu benshi, ahashitse agahagarara ahagahera umwanya munini Rajabu ataraza. Byarashika umushoferi akarambirwa agatiro kakamutwara canke akaba araganira n'abantu ku telefoni, akaza yumva buno nyine Rajabu arinjiye mu modokari atabonye iyo azananye. Mu kugenda Rajabu niwe yagenda aramubwira aho baca. Haragera aho Rajabu amusaba guhagarara kugira bagire utwo bagura. Wa mushoferi akaba ariwe aje kutugura. Burya agarutse yasanga Rajabu yagiye kera. Ntiyamenya iyo yagiye n'uwo bajanye. Haheze akanya akamutelefona amubwira yitahire. Ikindi gihe avuga ko byashika ari kumwe na Rajabu bagahagarara ahantu, ubwo nyine hagaca haza uwundi muduga wiyobiye utabona ufise imparati z'Ubuganda, u Rwanda zo ku kirimba c'umukuru w'igihugu wa Tanzania canke y'inzego nkuru z'umugambwe CCM, akaba ariyo ijana Rajabu. Uwo mushoferi ntiyamenya uwumujanye. Uwo mushoferi abandanya avuga ko inshuro zose yazanye Hussein Rajabu mu Burundi ata munsi n'umwe imodoka bajemwo yigeze isakwa. Byaba byateguwe kandi bizwi ko aza kuhaca gutyo iyo modoka ikarengana idasazwe. Arangiza avuga ko Hussein Rajabu atari umuntu wopfa gutora aho ariho hose kuko bigoye kumenya uko agenda, aho aba n'ico ategura gukora. Bivuga ko hari amanama yigeze gutumirwamo abo bari basangiye uburongozi mu muhari Forebu, inama zikabera mu makambi ya gisirikare yo muri Tanzania, mu Rwanda canke mu Buganda. Amakuru twahawe n'abaherutse kubonana nawe mu mezi abiri aheze avuga ko yabakiriye mu nyubakwa z'umukuru w'igihugu mu izinga rya Zanzibar. Hari abandi bantu bashinze intahe ko Hussein Rajabu ari umuntu adasanzwe mu gutunganya ubuzima bwa politike ku buryo bigoye gutahura uko abigenza. Kubwo intahe ya Leonard Nyangoma na Chimpaye uko ari babiri baremeza ko ibyo bamaze kubona kuri Rajabu bisize ubwenge bwabo. Bavuze ko CNDD-FDD igishika mu gihugu havuzwe icuka cibi muri uwo mugambwe, hari izindi ngufu zava mu yindi migambwe zashigikira Nkurunziza kugira bashobore kwikura ko Rajabu. Bamwe bamuhora ko ari we yabakuje ku burongozi bw'umuhari CNDD-FDD, abandi bakamuhora gutsinda Aprona na Frodebu mu matora ya 2005. Hakaba n'abatashaka kumubona kubera idini ryiwe Isilamu. Gutsinda hasi Hussein Rajabu ntibyari ibintu byoroshe kuko byasabye ko abanyepolitike batandukanye bashira ingufu hamwe baramukoranira, ariko ubwenge bwiwe no kungendera ibanga byatumye abansi biwe basendwa bose. Bivuye ku bihuha byari byarakwiragijwe ko Rajabu ashaka kuzana leta ya Kisilamu mu Burundi, ayo makuru yahavuye ashikira i Vatikano kwa Papa. Niho hategurwa umurwi w'abarundi boja gushimangira ibyo byagirije. Babiri mu bagiye harimwo Leonard Nyangoma na Chimpaye. Icatangaje abari ko barimbira icobo Rajabu basanze yaciye i Vatikano kera arahabwa umubonano na Papa ubwiwe. Nk'uko bivugwa n'abari bariyo, Rajabu yakiriwe yambaye imyambaro ya Isilamu, ikanzu n'ibitambaro byo ku mutwe. Yoba ariwe muyoboke wa Isilamu wa kabiri yakiriwe ico gihe yambaye uko inyuma ya Hassan Arafat yari umukuru w'igihugu ca Palestine. Akumiza kabaye nuko abarundi bari baje kunoganza ibyagirije bya Rajabu i Vatikano bamaze indwi zibiri barindiriye ko bakirwa, barindira basubira inyuma atamubonano bahawe, kandi bari basanzwe ari abayoboke b'idini rya Katolike. Ariko umuswahili we akakirwa kandi mu mwiherero wiwe na Papa.
ubu buhinga bwa Rajab bwo kugera kure nk'ubu byatumye hari abanyepolitike bahesha mu kumugira umwansi nubwo batari bakimubona. Iyindi ntahe nk'iyi nyine ni y'umwe mu Barundi baba mu Butaliyano yavuze ko ahamaze imyaka myinshi ariko atari bwigere agira amahirwe yo kubonana na Papa, ariko umunsi umwe yagiye yumva Hussein Rajab amumenyesha ko yoja kubonana na Papa. Hari ubutumwa aza kumumuherera. Uwo Murundi avuga ko byamusize ingene Hussein Rajab ahabwa umubonano kwa Papa byoroshe, mu gihe hariho abakuru b'ibihugu barondera uko babonana na Papa bikanga. Amakuru amwe avuga ko byakozwe n'umusenyeri mukuru w'i Vatikano yoba ari umugenzi cane wa Hussein Rajab kuva akiri ku rugamba. Ubwo bugenzi budasanzwe bukaba bwabonekeye mu rwandiko uwo musenyeri yigeze kwandikira bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD abamenyesha akababaro yari yafise inyuma yo kumva ko Hussein Rajab yari yinjijwe ibohero muri 2007. Bimeze uko no mu yindi ntahe y'Umurundi aba mu gihugu ca Canada, aho yemeza ko we n'abandi Barundi bo mu gihugu c'Ubwongereza bigeze kwakira Hussein Rajab igihe yaja mu Bwongereza kubonana n'umwamikazi Elizabeth. Hari amakuru avuga ko yari yajanywe no gusaba ko Uburundi bwo kwemererwa kwinjira mu muryango w'Ubwongereza Commonwealth. Umugambi woba wateguwe kuva CNDD-FDD ikiri mu ishamba bivuye ku mpanuro ibihugu byari bifashe mu mugongo umuhari byahaye indongozi zawo nka Angola, Afrika y'Epfo, Ubuganda, Tanzania, u Rwanda n'ibindi. Umuzo wa CNDD-FDD ku butegetsi wari witezwe ko impinduka nyinshi, harimwo no guhindura abahetsi b'u Burundi mu makungu. Guhindura abahetsi nk'Ububirigi n'Ubufaransa byari guhindura ubuzima bw'igihugu nk'uko biboneka ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Iyindi ntahe twayihawe n'umunyepolitiki ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aheruka guhunguka. Yatubwiye ko inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza we n'abo bari kumwe babonanye n'intumwa za Hussein Rajab zije kubabwira ko bokwitegurira gusubira mu gihugu. Yavuze ko bo batahuye yuko ari Rajab agira afate igihugu abanje gutembagaza Evariste Ndayishimiye n'abo basangiye ubutegetsi, baca batangura gutegura ibirori biherekejwe n'imbyino byerekana intsinzi igihe bazoba bashitse mu gihugu. Avuga ko muri ubwo butumwa babwiwe ko abazotaha bose bazotaha mu ibanga, umwe wese ukwiwe akakirwa n'umuryango wiwe, atabirori bizoba kuko koba ari ugusotorana. Babwiwe ko abo bibaza yuko ari abansi atari bo bansi by'ukuri. Ku byerekeye Rajab babwiwe ko we azotaha ku mugaragaro inyuma y'abandi. Mwene iyi ntahe yaremeje ko bamwe mu Barundi bagitangura guhunguka haba mu bisagara canke mu mitumba. Abayoboke ba CFD baciye batangura kubaburabuza, abandi barankirwa gusubira mu matongo yabo, ariko haciye hasohoka ingingo ivuga ko umusangwa azorya urwara uwahungutse azoca yibonerako. Abari bigaruriye amatongo y'abahunze bategekwa kuyasubiza bwangu, ku buryo n'abari barahunze bava mu buzi bwa leta hatanzwe itegeko ryo kubasubiza ku kazi atakirinze gusabwa. Umunyepolitike avuga ko nubwo bitavugiwe hejuru byaraboneka ko hari izindi ngufu ziriko zirakora ibyo bintu, ariko ariho Abarundi benshi barashimagiza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko buje guhindura ibintu. Abandanya avuga ko yatangaye cyane ukuntu ibintu biriko birakorwa mu gihugu ku buryo Abarundi bose bisanga bangana atawusumba uwundi. Yangendo yahora iranga abo mu mugambwe uri ku butegetsi bacinyeza abatavuga rumwe n'ubutegetsi igenda irahera mu ibanga. Nta watsinze nta n'uwatsinzwe, bose ni Abarundi basa. Amakuru adasanzwe y'ibanga twakuye ahantu hizewe avuga ko mu kebukano Hussein Rajab yagiranye n'abategetsi b'u Burundi harimwo ibintu bibiri bikomeye. Icyambere, ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD indongozi zawo zasabwe gukora ku buryo umugambwe CNDD-FDD ugumana ishusho y'ubukomezi, ariko abawugize bakakwa ububasha bwo gusubira kugirira nabi abandi Barundi.
nico gituma inyigisho Ndikuriyo avugira ahabona atarizo izigishwa imbere mu mugambwe. Iyo Reveriye ariko aravuga yerekana ko abanyamugambwe bakwiye gusubira kuba ibishirira, imvugo ziteye ubwoba, ariko mu mugambwe imbere bakigishwa ko uzosubira kwigenza nk'ihembe ryo muci azokwibonerako. Benshi mu bari muri uwo mugambwe baremeza ko inyigisho n'inyifato by'abarongoye byahindutse ku buryo wogira n'uwundi mugambwe, kandi ibyo bikaba batabwiwe igituma bihinduka. Icya kabiri, ku ruhande rwa Ndayishimiye yasabwe kubanza guhagurukira ikibazo c'umutekano mu gihugu, ntihagire umurundi asubira kubaho yikanga kugirirwa nabi. Amakuru adasanzwe dufise avuga ko gushira abarundi mu buzima buzimvye ari inzira yo kubahamura kugira barazwe ishinga n'ubukene bibagire yanzigo yo gupfa ibya politike n'imigambwe, buke buke bazokwisanga basangiye ugupfa ku buryo hagera aho bifuza gusangira no gukira. Waduhaye amakuru avuga ko arico gituma Ndayishimiye ataco yinona iyo ariko arayaga bya biganiro byiwe by'ubujajura, kuko azi ibyo barimwo, mugabo bizwi na bake. Avuga ko ingingo zotuma ubuzima bw'igihugu busubira kugenda neza zose bazizi n'amarira y'abarundi bayumva, ariko babireka babibona kuko biri mu mukenyuro w'uko atawunyinyurana ashonje. Amakuru twabura mu gihugu kibanye c'u Rwanda avuga ko umukuru w'ico gihugu Paul Kagame yigeze kubwira zimwe mu ndongozi zaho ko yoshimishwe cane n'ingingo abarundi bafashe yo gupfunga Hussein Rajab nubwo yari inshuti yiwe cane. Yavuze ko icamushimishije ari uko bakimupfunga imigambi idasanzwe y'iterambere ry'igihugu yari ihejeje guhagarara. Ibyo Kagame yabivuze yisunze ikiyago yagize kugirana na Hussein Rajab akiri ku rugamba n'igihe yaja kumushigikira mu cuka cibi yarimwo n'Ubufaransa. Kagame yavuze ko abonye iyo migambi byamuteye ubwoba ku buryo yabonye ko u Rwanda ruzosigara rusaba imfashanyo Uburundi, ariko amaze kubona Rajab abarundi bamupfunze yaciye yiha intego yo kubaka u Rwanda kugira n'ibyashika Rajab nawe akubaka Uburundi azosange u Rwanda hari intambwe rwateye. Yoba ari Hussein Rajab azokorera mu ngata Ndayishimiye mu kukwiza isezerano ry'inyabutatu Nkurunziza Rajab Evariste. Iyo migambi y'iterambere iguma mu majambo n'inzandiko yoba izoja mu ngiro ari Rajab aramuswa Uburundi. Amakuru ahari nuko Hussein Rajab yoba ari no mu gihugu ndetse yaba ari kwa Reveriye Ndikuriyo, ndetse akaba ari we waba ugiye gushayura Uburundi nk'uko tumaze kubabwira muri ino nkuru, aho benshi bamaze iminsi bumva amakuru atandukanye avuga kuri Hussein Rajab. Natwe tukaba twagerageje kubakorera amatohoza kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze. Icyo bikoze politiki y'u Burundi iragwamwo igipfungu cyinshi, ntawuzi aho abarwara baba bashaka kugera. Hari amakuru yavuze ko Hussein Rajab yapfuye ariko biragoye kwemeza, hari abandi bavuga ko ari muzima. Iby'urupfu rwiwe hari inyungu z'ubutegetsi ko aribo bagwanyanya hagati yabo ko bakoresha iperereza kugira bakwize ico bita urupfu, ariko biragoye mu gihe nk'iki kuko yopfa bamwishe ntiberekane foto zimva canke uko yarashwe. Kogaba ko igihe Ndayishimiye yaja ku butegetsi byaravuzwe ko Rajab buca agaruka, ariko hari amakuru ariko aracanacana ko yemeza ko uyu mugabo ahari kandi agifise influence mu gihugu cane, ndetse bikaba binavuga ko yoba ari no mu gihugu. Kurya mu gusohoka ibohero rya Mpimba yasohotse akagenda ataco yinona, ntihagire umuntu n'umwe apfungwa kubera yamutorokesheje, ni nayo mpamvu uwo muntu biboneka ko adasanzwe. Ubwo Rajab ntaco yobazi ku rupfu rwa Nkurunziza, benshi barabyemeza kandi cane. Ariho hanavuye ko buca ataha haje Ndayishimiye ko byoba byaboneka ko Nkurunziza yari kubyanga. Ubwo Ndayishimiye yoba ari Nsomambike na Rajab, benshi bahera aho Ndayishimiye yihakanye ko atari samuragwa wa Nkurunziza. Mbe bati ubu ni ibijanye na Nkurunziza byinshi arabisambura. Rajab aciye kuri ryahinduka ryama rivugwa bati yoba ari inyuma yuko haba umugambwe umwe gusa CNDD-FDD, abatavuga rumwe bakabanumya.
niho haje icumviro c'uko boca bacisha ubukene abantu kugira iby'imigambwe babyibagizire, ahubwo bose bavuge ikintu kimwe, ubutunzi. Hamwe umurundi wese azogana n'uwundi. Akarorero nuko benshi ubu bavuga ibitoro bose bagatonda. Haravugwa cane umukino uri hagati ya Ndayishimiye Rajabu Reveriye. Yoba Rajabu ariwe Uburundi bwizeye ko urukiza? Yoba agihari? Ndayishimiye yokwimera kurekura? Politike iragoye ariko byose tubihe umwanya. Icyo bikoze amakuru menshi aremeza ko Hussein Rajabu ari mu gihugu kandi atekanye. Turabandanya kubatohoreza amakuru nitumenya bishasha, byose murajya mubikurikira munyuze ko no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.